n'igihe gikomeye cyane. Ivyo muzoba ejo, ivyo muzokorera igihugu, uko igihugu c'Uburundi kizoba, biri mu biganza vyanyu kubera kano kanya nyene, kandi mu vyakire. Aha itariki 30 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2018 n'umwaka wa kabiri, murabibwiwe, murabyumvise, murabitahuye, murabimenye. Uburundi Imana ifite amasezerano akomeye cyane. Twebwe nk'abakuru banyu dufise amateka Imana yadukoresheje, kandi baradukoresha muyabonesha amaso yanyu kugira ngo mutahure, mumenye, mwerekwe. Twebwe turi muno munsi ku bantu Imana yereka, mwatse ko mushitse mu 2030 2040 ngo tujye turi muno munsi twabimenye imyaka 10 imbere ko tubibamo. N'abanyabwenge abantu babona ibihe bagatahura. Ubu Burundi bwacu bufise intango y'amateka mashasha. Mugwe amateka mashasha mwebwe muri ngaha Imana igiye kubakoresha ibintu bikomeye cyane. Imana yarasezeranye neza ko Burundi izobukoresha ibihambaye mwikanguro n'agakiza aha mu Burundi, muri Afrika no kwisi nzima. Kumbure twebwe nituzobishikamo, ariko n'umugabane wanyu. Iyo umuntu umugabane rero muwucakira kiri kare, kandi muze murekure ikiganza c'Imana kiza kibane namwe, ubuza bw'Imana mugendane namwe, buzobe akamaro ku gihugu, Afrika n'isi nzima. Imana bahezagire cyane.